Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Ni bande biteguye? Mpemu yera ni mwiza. Imana ishimwe. Haleluya. Shaka tuvugane umwanya muto. Sinzi ko nabandi ko ndigisha, biragoye kwigisha mpemu yera. Haleluya. Mpemu yera arihishurira umuntu, mpemu yera arivugira, mpemu yera arikorera. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko hari umuntu yomwigisha, kuko Bibiliya itubwira ngo niwe mwigisha. Haleluya. Niwe mwigisha wacu. Shaka tuganire gato. Mpemu yera ninde? Mpemu yera, haleluya, ninde mpemu yera? Kweri ko abantu babishira ku mutima bifuza yuko abantu boronka mpemu yera. Imana ishimwe. Ni ryari uronka mpemu yera? Ni igiki kikwemeza ko ufise mpemu yera? Haleluya, haleluya. Icyambere ntanguye gushima Imana, naje ntavuga. Haleluya. Naje ntavuga, numva ndiko ndasohora ijwi gutya, numva ari gitangaza cabaye. Haleluya, haleluya. Jewe natanguye gukorerwa abantu b'Imana. Haleluya. Mpemu yera ni Imana. Haleluya. Imana yatanguye kwihishura mu buryo bwa mbere, yihishurira umuntu. Imana ishimwe. Yihishurira umuntu ku giti ciwe, hanyuma uyo muntu akaja gushikiriza Imana abandi bantu. Ni navuga ibintu bidatahuritse ucugira gutya, sivyo? Imana ishimwe. Haleluya. Jewe ndanka idini, ndanka vya bindi nyene, ndanka ibintu bidahinduka. Imana ihabwe icubahiro. Ni umva vuze ibintu bitavuze ucugira gutya, casura gusigura. Amen. Kera Imana yaca kwavugishwa kugira ngo ishobore gushikira abantu, sivyo? Yari Imana yaza mu buryo bwa mpemu yera, bugaca ku muntu w'umuvugishwa, hanyuma akagenda akabwira abantu icyo Imana ivuga. Imana ishimwe. Mugabo uyo muntu, aho ni mu gihe umuntu yari yamaze gucumura, sivyo? Imana ishimwe. Mugabo uyo muntu ntiyabereka Imana, yavuga icyo Imana yamutumye, ntiyerekana Imana. Biratahuritse? Ntiyerekana Imana, yavuga. Nkuko jewe n'abandi ku telefone haca mvuga nakambwiye gutya, haca ndabisubiramwo uko nyene. Wewe uwo naka ari ku telefone ari muri Canada, ntuza kumubona. Aho mvuze kuri atari apere video. Ibyo biragoye, byose biraboneka. Ibyo byose biraboneka, biragoye. Imana ishimwe. Hanyuma akaca avuga icyo Imana yavuze. Abo bantu nabo bakagira genda utubwirire Imana. Hariho intermediaire, hari umuntu hagati y'Imana n'umuntu. Okay, mu nyuma birahinduka. Imana iza kwiyerekana mu buryo bw'umuntu. Imana ishimwe. Biritubwira ngo mpemu yari yateye igitutu Mariya, aca yibungenga umwana w'umuhungu, sivyo? Mpemu yari niwe yamuteye igitutu. Numva ngo Imana yaje mu buryo bw'umubiri, iza mu ishusho ya Yesu n'umubiri, atembera mu makartier, agenda asigura Imana, avuga Imana, avuga Imana. Yesu we ubwiwe yarerekana Imana. Amen. Yari cette fois cyari cyahinduye ishusho. Yesu yarerekana Imana, kuko ivyiyumviro byose n'ibikorwa yakora byasa n'ivyo data akora. Yakoreshwa ibitangaza. Yarashobora kugirira imbabazi umuntu yacumuye, akamugirira imbabazi. Mugabo mu vya kera nta mbabazi zari zihari, uretse ko umuntu yitangira ikimazi. Hanyuma uyo muntu ajejwe kumuvugira ku Mana akagitwara akagihereza Imana, hanyuma Imana ikazodesida yuko imugirira ikigongo. Ni Imana yafata ingingo. Mugabo Yesu amaze kuza, bango Yesu yarashobora kugira imbabazi, umuntu akamubwira ati genda ivyaba vyawe urabihariwe. Haleluya.
kandi uwo muntu akababarirwa, uwo muntu akagirirwa ikigongwe. Haleluya. Ico cari igihe umubiri, inyama, amaraso. Umuntu ashobora gusonza, umuntu ashobora kubabara, umuntu ashobora gushavura. Imana ishimwe cyane, mu buryo bw'umubiri. Badusomere muri Yohana, Yohana 14. Icyo nshaka kuvuga, nshaka ko ugitahura. Muri Yohana 14 urahera ku murongo wa 16. Umutwe w'ijambo havuga ngo Yesu asezeranya kurungika mpwemu. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Okay, sawa. Yesu ngaha yagira gende, mugabo yakasezerana abigishwa ko atazosiga nk'imfuvyi, kuko Yesu w'umubiri igihe ciwe cari giheze. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo hari hagira hazi igihe aza mu ishusho ya mpwemu yera. Haleluya. Ubwo si ngo Yesu yaragiye, ahubwo yagarutse mu ishusho ya mpwemu yera. Imana ishimwe. Imana yiyerekanye mu butatu: Umwana, mpwemu yera. Imana ishimwe. N'Imana mu gihe cyayo yarikorera, mu gihe cya Yesu agakorera abantu umugwi, ariko mu gihe cyacu ariko akora mu buryo bwa mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Rero mpwemu yera ntumufate nkaho ari umuntu. Hariho ukuntu numva umenga abantu bashaka nko kumugabanya gato atangana n'Imana. Imana ishimwe. Kamenga n'umuntu w'umukozi, umuntu ashobora gutuma ikintu, umuntu ashobora kumanipira, umuntu ashobora sinzi. Urabona ukuntu wewe ushobora gukoresha umukozi. Hari ukuntu ishengero ririko riradeviya gato, ukamenga mpwemu yera hariho dogere zikeya zavuyeko ugereranije n'Imana na Yesu. Imana ishimwe. Cyo gituma ubona abantu badatinya ariko arabesha ngo ni mpwemu yera yabimbariye. Haleluya. Je mpwemu yera niwe yabariye. Ukamubaza uyu mufiance byagenze gute? Ni mpwemu yera yamunyeretse. Inyuma y'amezi 2 ugasanga yamuhevye, yafashe uwundi. Ni mpwemu yera yamunyeretse. Ukamenga mpwemu yera arafise ukuntu azara tatona, ariko aragerageza, ariko aratora uyu yaramuhevye, uyu yaragize ibiki. Donc ushusanga umega ishengero mu kanwa k'abantu harimo gukina, bariko baravuga mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ariko ni Imana mw'ishusho y'impwemu. Imana ishimwe. Mpwemu yera ni Imana mw'ishusho y'impwemu. Haleluya. Ntatembera n'amaguru, ntimuzohurira muri ville, mugabo mpwemu yera ni Imana mw'ishusho y'impwemu. Haleluya. Haleluya. Byukuri urafuma ukinisha ibindi bintu byose, mugabo wirinde gukinisha ubuzima bwa mpwemu yera. Wirinde gukinisha izina rya mpwemu yera. Wirinde kumwamiza mu kanwa. Ni Imana. Haleluya. Alo. Imana ishimwe. Hari umuntu abashaka kukumanipira cyangwa abashaka kukwemeza ikintu, acha kugira ngo ni mpwemu yera akimbariye, cyangwa ashaka kugarariza ni mpwemu yera yabimbariye. Haleluya. Bisigaye bigoye gukosora, bisigaye bigoye guhanura, bisigaye bigoye gufasha umuntu, kuko araza kubwira ngo iki kintu ni mpwemu yera akimbariye. Abantu bariko baragwa mu kaga kubera iki? Barashitse hico kintu cyo gukinisha ubuzima bwa mpwemu yera, bakumva yuko umenga barishigikiye mu makosa barimo, bavyitirira mpwemu yera. Biratubwira ngo ikintu cyose bashobora kurogota ugaharigwa, mugabo umuntu azorogota kuri mpwemu yera ntazoharigwa. Haleluya. Haleluya.
karagaciyemwo iyo paje turayizinguruye mugabo gasigarana. Imana ishimwe. Mpemu yera ni Imana. Ati rero yaje mu ishusho gute? Bandanye dusomera gushaka kuri 26 17 niho twari tugeze. niwe mpemu w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira kuko batamubona Amen. kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito, abisi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona. Imana ishimwe. Reka aha kuri 18 havuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, ngo nzoza kuri mwebwe. Nzoza. Yesu ni kwaje kuvuga ngo nzoza. Ubundi ni Yesu yahinduye uburyo yajemo. Haleluya. Haleluya. Yesu ari hagati muri twebwe. Yesu ari muri twebwe. Imana ishimwe. Mu buryo bwa mpemu yera. Birivuga ngo jambo yamyeho. Ngo kandi jambo yahoranye n'Imana. Hanyuma mwitangura kacatubwira ngo isi yari ubuziba, ngo mpemu w'Imana atamba hejuru y'idamba. Alo, Imana ishimwe. Ukuvuga ngo ni mpemu yera yamyeho, niwe jambo yamyeho. Imana ishimwe. Kandi yahoranye n'Imana. Uyu unye ayadusutswe ko mu gihe cyacu si mushasha, yahozeho. Haleluya. Haleluya. Yahozeho. Yahozeho mpemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Yesu racha avuga ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, ngo mugabo ngo nzoza. Haleluya. Haleluya. Wumve rero mpemu yera ni Imana muri twebwe. Ni Imana muri twebwe. Nshaka ko iki kintu ucumva yuko mpemu yera ari Imana. Haleluya. Haleluya. Bandanya pastor. 19 hasigaye igihe gito, abisi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona. Kuko ndiho namwe muzobaho. Ngo kuko ndiho namwe muzobaho. Bandanya. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri data, namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Amen. Uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, uwo niwe ankunda, kandi unkunda azokundwa na data. Nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. Yuda atari Iskariote aramubaza ati, mugenzi, bibaye bite kugira wihishurire twebwe ntiwihishurira abisi? Yesu aramwishura ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondere amajambo yanje, ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si ryanje, ariko ni rya data yantumye. 25 Ibyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko umwitsa ari we mpemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Amen. Amen. Kwari kumwitsa ari we mpemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababwiye byose. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu yari karasezera abigishwa, yari karabisezerano rya mpemu yera, ariko akababwira ngo azogaruka. Imana ishimwe. Mu buryo bwa mpemu yera. Mpemu yera ishengero ryamuhawe kugira ngo rishobore kubaho. Umuntu yahawe mpemu yera kugira ngo ashobore kubaho. Ata mpemu yera nta buzima. Imana ishimwe. Ubuzima ari Kristo ntibushoboka mpemu yera atarimwe. None umenya gute ko waronse mpemu yera? Ubibwirwa niki?
manishi ni bande bari bafite ico kibazo? Ubibwirwa n'iki by'ukuri ko waronse mpemu yera? Haleluya. Turi kumwe abantu b'Imana, turi kumwe. Ubibwirwa n'iki ko waronse mpemu yera? Ubibwirwa n'iki yuko mpemu yera ari muri wewe, yakujemo? Mana ishimwe. Abantu bazi yuko kuronka mpemu yera ari ukuvuga mu rurimi rutamenyekana. Mana ishimwe cyane. Kuvuga mu rurimi rutamenyekana ni byiza cyane, kandi n'ikimenyetso cy'impemu cyo gusengesha. Ariko uburyo ni bwinshi cyane bw'uko umuntu ashobora kwemezwa by'ukuri ko mpemu yera yamushitsemo. Haleluya, haleluya. Hariho abantu bashobora kugenda bijiriwe, amaze gusengerwa kenshi, atashobora kuvuga mu ndimi zitamenyekana, akagenda mu mutima yiyemeza yuko nta mpemu yera afise. Oya, sivyo namba, sivyo na gato. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Itanguriro igice cya kabiri umurongo w'indwi. Itanguriro igice cya kabiri umurongo w'indwi. Haravuga ngo uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi. Amen. Amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Yesu nashimwe. Imana yahumekeye mu muntu w'ivyondo, amushiramo impwemu yiwe. Impwemu y'Imana irera. Imana ishimwe. Niyo mpemu yera yamushitsemo ubugingo. Hanyuma ngo uyo muntu acaba ufise ubugingo. Amaze gukora icyaha, ni ukuvuga ngo iyo mpemu yamuvuyemo y'Imana asigarana impwemu ipfuye. Haleluya, haleluya. So rero kuvuga ngo umuntu wese yapfutse ubwa kabiri akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yarakiriye impwemu y'Imana, acaba ufise ubugingo. Haleluya, haleluya. Acaba ufise ubugingo. Ubundi nta mpemu wari ufise, ahubwo mpemu yera yaciye aza kugerera muri wewe, uba ufise ubugingo. Agakiza sa kumubiri, agakiza sa kidini, agakiza na kimwemu. Haleluya, haleluya. Nta kintu na kimwe wamize, nta kinini wamize, nta mazi wanyoye, nta kintu wariye, watuye amajambo y'impemu, hanyuma uba ufise ubugingo. Haleluya, haleluya. Aho nyene ubwo nyene mpemu yera yaje kukubamwo, yaje kukugereramwo, yashitse. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Umuntu arashobora kuba yakiriye agakiza, akava ngaha avuga ati jewe sindaba umukizwa cyane, sindamara umwanya munini mu ishengero, hari ibintu byinshi ntarashobora guheba. Akaca ava ngaha avuga ati reka nce ku kabare mpitana kayeri, sibyo? Imana ishimwe. Muriko murandaba nka majine ntibibaho. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma ashitse kuri ka kabare agatora rya cupa yahora agura y'amafaranga nyene, rikanka ko ryugurura, rikanka ko arimira, kubera yajeje kwakira agakiza. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu gishobora gutanga inguvu zo guheba ibintu cyangwa gucagagura ibintu usivye mpemu yera. Haleluya, haleluya. Rero uyo muntu yakiriye agakiza, nta n'amasanga harahaca, numva ngo yahejeje kuzura mpemu yera. Mpemu yera karafata ibibanza, mpemu yera kariyagurira muri we, mpemu yera hari ibintu bimwe bimwe ariko arafuta mu buzima bwiwe kandi atari karabibona. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese yakiriye agakiza, umuntu wese yatuje akanwa kiwe no kwizera, arafise impemu y'ubugingo, arafise mpemu yera muri we, arafise mpemu yera muvugisha. Haleluya, haleluya. Ururimi rutamenyekana ni nka kurya ubona umwana avuka, avutse ntavuga. Akarero karatahuritse. Umwana w'umubebe ahejeje kuvuka ntashoka avuga. Imana ishimwe. Haleluya,
haleluya. Rero ururimi rutamenyekana ni kimwe ni nka communication, ni nka moyen de communication, ni uburyo bwo kuganira n'Imana. Ko birivuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana aba ariko abwira Imana gusa, aba ariko avuga amabanga. Haleluya, haleluya. Ariko avuga amabanga, ariko abwira amabanga avugana hagati yawe n'Imana. Mugabo vy'ukuri n'ururimi rwa mpwemu yera, mugabo n'umuntu atararuvuga, uwo muntu afise mpwemu yera. Amen, amen. Gusa ni vyiza kubihahamira, ni vyiza kuvyifuza, ni vyiza kubirondera, ni vyiza vy'ukuri kurondera kuvuga ururimi turamenyekana. Birababaje kuba mu gihugu utari kuravuga ururimi rwaho, wumva umenga warasizwe, sivyo? Nababwiye si ibintu byinshi wakwigisha kuri mpwemu yera. Mpwemu yera arivugira ibintu byose, arashobora kuvyikorera. Imana ishimwe cyane. Ashobora kurongora ruwanje, ashobora gutoza amashikanwa, arashobora iyi mikorere y'idini yose mpwemu yera ashobora kubikoresha mu bundi buryo. Haleluya, haleluya. Rero iyi minsi ya nyuma isezerano dufise riri muri Yoweli igice cya 2:28 ngo Yoweli 2:28 igice muzi, igice tuzi. Haleluya, amen, haleluya. Yoweli avugishwa ibyo kuzoza kwa mpwemu yera. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Amen. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Amen, amen. Igihe cyacu turi mu gihe cya mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Turi mu gihe cya mpwemu yera. Hanyuma mpwemu yera ngo azosukwa. Nabonye igicapo kimeze nk'indobo bariko barasuka. Imana ishimwe. Ico gicapo ni hayi. Mpwemu yera azosukwa. Mpwemu yera yaramaze gusukwa. Ntiwiyumvira yuko wasubiye inyuma, wasigaye inyuma, cyangwa igihe kirekire utaravuga mu ndimi zitamenyekana. Mugabo uyu munsi araza kwisuka. Haleluya, haleluya. Ntuzuhanze amaso uriko aragusengera. Ntuzuhanze amaso uvuga ati jewe rindira bansengere, bankore mu mihogo, mu mutwe, mu mugongo, hehe ibiki biniki cyose, ariko witegekwa kwisukira. Haleluya, haleluya. Mpwemu yera arisuka. Mpwemu yera aragendera abantu, abariko barasenga n'abatariko barasenga. Mpwemu yera arabagendera. Turamaze kumva intahe nyinshi z'abayisilamu bari bicaye ahantu, mpwemu yera akaza akamwakiriza Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya, haleluya. Ari muri moske ariko arahamagara Allahu Akbar, mugabo mpwemu yera akamugendera akakiza ubuzima bwiwe. Nturindira ibintu byinshi cyane, ntugire amapolitike menshi. Mpwemu yera aza kukwisukira. Haleluya, haleluya. Nigihe ciza cya mpwemu yera, nigihe ciza cyo gukora cya mpwemu yera, nigihe ciza cyo kugendererwa na mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Sindiko ndabwira abantu batarakira mpwemu yera, batarabatizwa muri mpwemu yera, ariko ndiko ndabwira ishengero ryose. Amena. Mpwemu yera ni munini, mpwemu yera aragutse, mpwemu yera afise amafasete menshi, mpwemu yera afise uburyo bwinshi bwo kwishurira abantu, mpwemu yera afise amanivo menshi. Niyumve ngo waravuze mu rurimi rutamenyekana ngo warashitse, ariko mwene data wicaye muri rusengero hahamira kwakira mpwemu yera misi yose. Haleluya, haleluya. Wugurura umutima, wugurura umutima. Ntuze kurorera abantu bavuga ngo ntibarakira mpwemu yera. Nakubwira ngo nta muntu n'umwe atarakira mpwemu yera. Alo, nta muntu n'umwe atarakira mpwemu yera, nta muntu n'umwe. Mu Bigalatiya 5:22 5:22 Abigalatiya 5:22. Ariko ivyo mpwemu yama
n'urukundo, aha, ibyo mpemu yanka n'urukundo, umunezero, nindira gato, okay, ibyo mpemu yama n'urukundo. Urashobora kuba warakijijwe wari umuntu afise inzigo, munyuma ugahinduka umunyarukundo, aho nta handi biva uretse kwa mpemu yera. Haleluya, haleluya. Wari wankana, wari wumva wanka abantu bose, mugabo akanya isase wumva urahindutse, ufise urukundo, ukunda abantu. Ubwo ni mpemu yarashobora gukora ivyo. Haleluya. Ikindi camwa umunezero. Warashishwe, iminkanyari yaraje, mugabo uyu munsi barashobora kubona amenyo yawe. Nta wundi ashobora gukorera umuntu ivyo atari mpemu yera. Haleluya, haleluya. Ikindi camwa amahoro. Umuntu wese yakijijwe arakubwira ngo naciye numva amahoro. Oh, nukuvuga ngo umwami w'amahoro yagushitsemo, umwami w'amahoro yaje. Yesu yaguma ababwira ngo ndabasigiye amahoro, ndabasigiye amahoro, mugabo ntibashobora kubitahura gushika umunsi mpemu yarabagendereye, niho bumvise ayo mahoro araye ukuri avuye kuri mpemu yera. Haleluya, haleluya. Urashaka kutavuga mu rurimi rutamenyekana, ariko ufise amahoro n'umunezero, urafise mpemu yera. Haleluya. Ikindi camwa ukwihangana. Batanguye yavuga papa profete katubandanye. Papa profete yahora tubwira ati mu buzima hari ikintu cananira kwihangana, n'umuntu acererwa ku mwanya, vrema ku mwanya. Hanyuma rero mpemu yarakugira ngo mukize, aca murungikira abantu aha randevu ya 3 agashika 7. Hanyuma uwo muntu akacaza anezerewe, ashika muhobera nkuko umenga nta cabaye, nawe ariko ararurumba. Hanyuma mpemu yaragacambwa ati tekana, uwo muntu mwakire. Hanyuma akacasura akamugarukanira kwa kundi nyene atarahinduka, yamweretse kameme ko byamubabaje, yacerewe yagize iki, mugabo uwo muntu akaguma yigarukira kwa kundi nyene atarahinduka. Mu nyuma rero birateba, biramufasha agira ukwihangana. Imana ishimwe. Amen. Mpemu yera rero arafise ukuntu akurungikira ikintu nawe kiriko kirakubabaza, kiriko kiragukiza. Haleluya. Ni camwa kimwe cyo kwihangana. Imana ishimwe. Ikindi kugira neza. Kugira neza. Kugira neza. Jewe hari umuntu yigeze kuntwara mu modoka yiwe, arambwira ati jewe mu buzima bwanje wewe sinzi ibintu wisize, Jesse ntanga lift, kandi jewe nta muntu mpamahera yanje 10 sishobora. Jesse ntanga, je nta muntu ushaka kugurira n'ifana. Je nako ndamurada avuga ati none uba kuri iyi si udashaka gukora mu mufuko, ushobora no guhetsagira n'umuntu, ni kibazo. Imana ishimwe. Ni kibazo. Wumva umega je byarankanze kuko sinahetse ko abo bantu babaho. Yafashe ingingo yo kudatanga ikintu na kimwe. Na lift yo modoka iri kica iyo uri kuraje muga ntuza kumwicara iruhande, nta gitoro uregeje ko kubera umwicaye iruhande. Oya, mugabo yarafashe ingingo ko atazopfa yitanze. Yarafashe ingingo ko je nta fana na muntu numwe zogura ni fana. Imana yabwe cyubahiro. Mugabo urumva mpemu yarata kugendereye, uri umuntu nk'uyo ntushobora guhinduka, ntushobora kugira neza, ntibishoboka. Mugabo urashobora kuba uri uyo muntu mpemu yakugendereye, ugateka ibirinde by'amasafuriya ugenda kubitanga muri prenseresha, abantu bagatangara. Imana ishimwe. Imana ihabwe cyubahiro. Ikindi camwa ingeso nziza. Ingeso nziza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe twebwe dushobora kwibaza ngo impanuro zirakora, sivyo? Ngo impanuro zirakora, ibihano birakora, ibi nibi birakora. Imana ihabwe icyubahiro. Mugabo ingeso nziza Bibiri tubwiye ngo zipfa kuri mpemu yera. Haleluya, haleluya, haleluya.
wa muntu wahanuwe abantu bose bagumye bakubwira bakakubwira vya bindi nyene, tabaza mpwemu yera arashobora gutanga ingeso nziza. Amena, haleluya. Mpwemu yera arashobora gutanga ingeso nziza. Aba bana bacu bariko baratunanira, turashobora gusenga mpwemu yera akabaha ingeso nziza. Imana ishimwe, agatanga ingeso nziza, kuko ibihano vyaranse, ibihano vyarasenzwe, mugabo mpwemu yera arashobora gutanga ingeso nziza. Haleluya, haleluya. Hari igihe umwana yadukana ikintu, wewe uri umuvyeyi mu mutwe wawe ukiyumvira ati iki kintu yakibonye muri iyi nzu, kuva ashitse muri iyi nzu ahavukiye iki kintu yagikuye he? Imana ishimwe. Ukavuga ati iki ni shetani yarazanye mu giseke arakimugemuriye arakimuha. Hanyuma rero nkuko shetani yamugemuriye ingeso mbi, reka na mpwemu yera mugemurire ingeso nziza. Haleluya, haleluya. Nimba shetani ashobora kugemura, nimba shetani ashobora kwadutsa ibintu mu mazu y'abantu, na mpwemu yera reka yadutse ibintu vyiza mu mazu y'abantu. Haleluya, haleluya. Umwami mpwemu yera. Iyindi ngeso zaheze, kuba umwizigirwa. kuba umwizigirwa. Hari abantu bafise ikibazo c'ubuescro, Imana ishimwe. Hariho umuntu vrema we n'inoti n'ikibazo, nta bugenzi namwe afitaniye, ubwizigirwa bwaraheze, umubikije 100 afuma kura ko 10 agaguha 90. Imana ishimwe, haleluya. Hariho umuntu umubikije ibanga aharura iminota kugira ngo aritware arisanzaze. Imana ishimwe. Hariho abantu nyene ubwizigirwa impande zose ari zero vrema. Mugabo Bibiliya iraturemesheje yatubwiye naho utabufise naho utabuzanye urashobora kubutahana. Haleluya, haleluya. Urashobora kubutahana, amafaranga akabibisanzwe kuri wewe. Erega mviritse ndababwira ikintu kimwe, nihiba umuntu akenye, hiba umuntu afise ingeso nibyo. Halo, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hariho umuntu umuhaye amafaranga biramugora, arahwera agafa agashika kuyagusubiza kikaba ikibazo, kandi atayabuze. Mugabo akumva ntavyo ashoboye gusubiza amafaranga y'abandi, akumva ntavyo ashoboye. Hajya n'uwamubaza yamubwira ati umutima urashaka, mugabo ukuboko kwase gukora mu mfuko. Imana ishimwe cyane. Rero mpwemu yera ngo aratanga n'ubwizigirwa, abantu bagasura akakwizera. Turamaze kumva intahe z'abantu bavuga ati mu muryango bari barahevye, mugabo uyu munsi jewe ndumwizigirwa, ni jewe muhanuzi. Haleluya. Ivyo ntahandi bishobora kuva, ni kuri mpwemu yera. Amen. Iyindi ubugwaneza. Ubugwaneza twabuvuze. Kugira neza, ubugwaneza. Hava bavuga amajambo menshi ntabishatse. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Mpwemu yera atanga ubugwaneza, aratanga ubugwaneza. Wari umuntu atazi kuvugisha abantu, ugasanga urazi kuganira, urafise ikiganiro ciza kirimwo ubwenge, ikiganiro ciza. Mpwemu yera ni mwiza abantu b'Imana. Je nibutse ingene natinya abantu. Imana ikura. Hariho akantu David ahora ambwira ngo ikura kure, akantu kose angize abonye ukuntu nari nonze kera akambwira ngo nitwa ikura kure. Imana ishimwe, bayikura kure turi benshi. Haleluya, haleluya. Ndibuka umurongoza dufatana titina ati nyarutsa mwigisha ajya hagarara hajya imbere, narabiri yashukora ahantu hose nataha natose. Navuze ati je n'umunsi akiwanje karabaye kwicara imbere, kwicara ku ntebe y'imbere, je sinumva nicaye imbere. Imana ishimwe. Bwa mpwemu yera agenda aranyunda maguka ciko kava nk'umuntu. Haleluya, haleluya. Hanyuma ikindi naco ya nyuma ni ukwirinda. Ukirinda ukamenya ryari wirinda.
mbega aya majambo ninayavuga ubwo hari icyaza kugira. Mugabo kera wapfa gusohora amajambo yose ugasohora, ntumenya yaza kukwica, ntumenya neza kugukiza. Imana ishimwe cyane. Ukamenya gucagura abagenzi, ukavuga mbega uyu mugenzi ninamugira cyukora cyo umugenzi wanje cyangwa cyo buza kumpamba, akagusukira ukwirinda, ugasanga by'ukuri umenga ubayeho nk'umuntu ari vaccine. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ibyo ni byamwa bya mpemu yera, kandi hagati muri twebwe birahari, mu bantu biriyo, abantu barabifise. Naho udafise ururimi rutamenyekana, ibyo bintu urabifise. Haleluya, haleluya. Kuvuga ngo mpemu yera ari muri wewe. Ikintu baza kugusengera bariko barasenga, baza kugusengera kugira ngo by'ukuri nawe umenye kuvuga. Haleluya. Icyo cyonyene, ariko mpemu yera uramufise. Mpemu yera uramufise. Ntuhaguruka kuvuga cyangwa usubire uvuga ngo yo ngo cenda gowe ngo imyaka yose ngo mazi ngo nagira mpemu yera. Nta muntu n'umwe atafise mpemu yera. Ngo niwe dutakisha ngo aba data. Tushobora gutaka ngo ubwire Imana ngo data, mpemu yera atabigushoboje. Tushobora kwizera ko data ari ko Imana ari data, atari mpemu yera gutakishije muri we. Haleluya, haleluya. Abaroma 8:16 havuga ngo abwiririkanya n'imitima yacu ko turi abana b'Imana. Oh, haleluya. Urafise icyemezo kuri umwana w'Imana. Mpemu yera niwe yabigushoboje, mpemu yera niwe yabigukominitse, mpemu yera niwe yabikubwiye yuko uri umwana w'Imana. Abisi ngo ntibashobora kumubona, abisi ngo ntibashobora kumumenya, kubera abisi nta cyemezo, nta kimenyetso cya mpemu yera kibemeza ko ari abana b'Imana. Bashaka kumaza uzoja mu ijuru ngo ya Rafa paseho numvise iby'abajehova ngo hari abamaze kubwirwa ko bazoja mu ijuru kuba abami n'abaheretse n'abatazopfa babonye ijuru bari ku isi. Izo ni inyigisho z'abajehova. Hanyuma uwo mudamu dukorana bwa none uja gusenga gute utazi guzoja mu ijuru afu mu vyihebera. Wigumire muhira nturuhe, kuko twariko turamanuka abankorege zoja makoraniro negeza uja makoraniro, none uri kuriruka gutyo uzi ko utazoja mu ijuru. Fuma witahira wiryamire. Haleluya, haleluya. Mugabo wakiriye Yesu arafise ico cyemezo c'ijuru muri we. Haleluya. Arafise ico cyemezo c'ijuru, arafise ico cyemezo cyo kuzobona umwami, arafise ico cyemezo yuko azobana n'umwami. Mpemu yera kubamwo. Haleluya, haleluya. Hama nagomba mpeze mvuga ngo muntu w'Imana, shengero, mubiri wa Kristo, nta kindi kintu ufise imbere n'inyuma uretse mpemu yera. Imbere n'inyuma, imbere n'inyuma ntufise ibyo ufise, ariko ufise mpemu yera gusa. Mpemu yera gusa ni wowe ufise. Hari indirimbo mazimisi numva ngo bamwe muri twebwe ngo dufise Yesu gusa. Haleluya. Iyo ndirimbo yaramfashije ndavuga ati yo haleluya, ngo dufise Yesu gusa, gusa gusa, nta kindi kintu ufise. Shengero ata mpemu yera nta bugingo. Shengero ata mpemu yera nta sobanuro y'ubuzima. Ata mpemu yera nta sobanuro y'ubuzima. Ata mpemu yera nta sobanuro y'ubuzima. Nico gituma ndagutumirira umutima wawe uhahamire, uhahamire. Ubwira Imana, Dawidi yarigeze kubwira Imana ati unyaka ibindi bintu byose muga ntunkure ko mpemu wawe. Haleluya, haleluya. Tora izinka, tora y'amasho, tora y'amatungo, tora ububwami muga busigire mpemu wawe. Adamu yaragowe amagorwa atovugwa. Adamu yarabayeho ubuzima bubishe buruhije kubera yari karakora mpemu yaramuvuyeko, kubera karabaho mpemu yaramuvuyeko. Adamu yabayeho ubuzima bubishe cyane. Uragereranya ubuzima bwa kera utagira mpemu yera, ushiraho n'ubuzima bw'ubu. Wumvirize ugira iyo balance, ugira uwo munzani. Urabwira Imana ati ubwo buzima ntabwo noba ngishobora. Nta buzima noba ngishobora bw'ivyaha, nta buzima noba ngishobora burushe,
nta buzima noba ngishobora bwiganyira, nta buzima noba ngishobora burira, nta buzima noba ngishobora mwemu yera ataranzamo. Imbere n'inyuma bantu b'Imana dufise mwemu yera. Haleluya, haleluya. Reka twunamike amaso yacu twese hamwe, wisengere avuga ati uyu munsi ndashaka kubatizwa, uyu munsi ndashaka kubatizwa, uyu munsi ndashaka kubatizwa.